umwana wawe atukanye n'umwana wanje je nawe twosha dushwana oya okay je nawe dushwanye umwana wawe yoshaza kuntuka oya ntibibaho nimba hoba harabayeho kutumvikana ku bavyeyi nta kuntu nakumwe abana bari kuca bavyinjiramo kandi nibo batanguye intambara rero mu gihe basotoye bakojeje agati mu ntozi twenga mu Burundi dufise imvuzi nishizemwe jewe ndi imvuzi vraiment les amis ndafise umunwa nta munyarwanda azondusha umunwa toujours nabivuze nta munyarwanda azondusha bouche yo gutera urwamo none se twabigishije umuziki vuga de ben gihe yazine yavuze gute cyane nibyo vraiment mugabo bo nyene byavuye mu kanwa Big Fizzo niwe nakuye niwe nigiye ku muziki kandi hari none byavuye mu kanwa mugabo vraiment nivyo histoire mu Burundi ifise histoire mu hariho muri legend mu Rwanda angana na Fizzo hariho muri legend mu Rwanda angana na Sats bicange na Kidumu batsintu imwe ndakubwire minyana ujya mukobwa sinovuga ngo yagize iki baramushuhuye kajya na karoge ko nta muntu w'umurundi yavukiye mu Burundi ashobora kugira ibintu nkabi ujya baramushushu ukuri kw'Imana babirahiye ujya mukobwa baramushuhuye none ikibazo nuko agiye gutubika umukanda mu bandi iyo fuma guma ngatwe turima amavoka tukivyibuye agenda gutubika umukanda mu bandi kwe nana dejuru waheze no mudi fungeni mikanda ko kantu karajyana mu bwonko sha mwahisemwa kumushushura kugira ngo mubabone yuko twebwe abarundi ngo dushashaye Rwanda hatubataki u Rwanda niturukene nzoce mpfa uwo muti sinze ndawuronke nzoce mpfa uyuzova mu Rwanda nzoce mpfa genda nkakagaye ndabijya n'ibisuma byibinza hawe bavuze ngo mu Rwanda ngo ziriyo ni nyinshi ngo hari hano nyinshi hama ukajya kuzirondera yo bifizwe no muri nje ngo asha bugufi sa gasusa mani babari ndamwize gasusa bifese vraiment ni umunyamahandi c'est vrai uri umuntu wa mbere numvise kuko minyoni Yes, bakunzi ba Shine TV reka ndabaye kazi no ngende bashimye bwo mwese mukomeje kudukurikira wabure no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi muri diaspora ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ntangiye gukora ikiganiro ndakubwira ngo ntucike intege guys, ntucike intege peu importe comment ndeka ndaprononce ni différence entre temps c'est différence ndakubwira ngo ntucike intege ko gucika intege n'intambwe imwe ituma umuntu asubira inyuma hariho gucika intege bigatuma usubira hariya wari waravuye umugani w'ikirundi uvuga ngo umukene na nyina aramwanka niko bimeze umukene na nyina waramwanka rero kora cyane ushike ku ndoto zawe ibyo byose ushike ku ndoto udacika intege iyo niga rero mama mubizi ni minyene wanyu minyene dimonde ngira ndabahe sho munsi rero guys ni moto fire ni moto fire ndi kumwe na Alu Arlene Miss Mafseri Miss Manya je sais pas ni byinshi cyane aza kutwibwira n'ibindi mwe mutazi ariko ibyo nje bibaye ari ibyo mu nkundi rero tumwakire guys kari madam ubene ego ndagusabye dutangure afite nemaze ntangura ikiganiro ndirimba ndashira abantu muri motivation nkabaririmba indirimbo y'Imana nkababwira ati guys akantu kashaka ngo bafashijwe indirimbo yahereye gasima katuririmbe tubahe show tutaririmbye narinze kuko onjanye hari indirimbo vraiment no kuri utaririmba ntaza ahubwo hari indirimbo kamikazi igeze kuvuga ngo humura ziraziritse ziratontoma ariko ziraziritse izahi izo ntambwe yashatse kuvuga umuntu ari mu bigeragezo akavuga ati niyo nubwo zitontoma ziraziritse hari umunsi zigeze gutontomerako ariko akavuga ati naho mutontoma mwe muraziritse nabasi tu ni nk'abana mama bataka hasi bakurahi
bon abansi abakunzi big up ndabakunda cyane mugabo abansi ntibigera babura ko muntu abansi ntibigera babura ku muntu surtout kuri jewe aba nk'umuntu araho kandi naye nakakubwiye n'ubu ngenda agasubira nk'umuntu araho yibahutse agakomanta ku kintu c'uwanje ngo uranuka hariho umuntu nawe yashyiye akubwira ngo usanga ari ikiganiro cyawe wakoze ngo yarumvise akamoto mu kiganiro kino ahubwo usanga ari telefone yiwe yakoze katakarabye nico nashaka kumwishuriraho ndamwishuriye kuri TV y'abandi oya nta na kimwe kuko dogena saza dusangiye abafana hajya anyano yateye commentaire ariko byanditse wese ndazi iyi message iraza kumushikira bavyumva ni telefone yawe suzuma telefone yawe hitakunuki ryari heruka guhindura pochette ryari heruka guhindura blendage bien sûr ryari heruka kugenda bakayisuzuma telefone ni imodoka nayo imodoka kugiye kuntu bayijana muri garage na telefone yawe isubize ku muntu uzabe ko ibikoresho byose revision kayikoresha revision yo niko birateza sana karibu cyane rero merci beaucoup c'est la première fois dukorana yego nenda bishuhiye uri sûr kuva nkiri mu ishamba burya je mu bantu bagwanye ndimwo je natanguriye mu ishamba none ubu shawuzi wo ukuye amashurwe yawe ndakwemereye kadokiganiro gira kabiri mwavyumvise bamwe bafise jalousie ntimuje kunteranya ndazi ko umunwa wanyoba nani mutakufatu nuko je nzoyiguha jafete ndafise ukungene meze je ndankuhaje abantu umuntu bamaze kumenyera ko mama kado niyozi ikiganiro cyo twakoranye nawe zinamuhaye kado vraiment kubera ko urumva je ndukungene ndaraba umuntu iyo yavuye n'ahantu ageze kandi urazi ko je imise ntango ikiganiro si navugiye ngaha ndabwira umuntu ngo don't give up never give up basi rero iyo mbonye umuntu byakunze bivanye n'ahantu yahereye n'ahageze ca numva no mutera intege kandi atakintu kirindira naguhaye muganga avuga ati just ikiganiro nshaka rero tuzoyikora ndayikuzaniye d'avance byabaye ashaka ko widondora abakunzi bacu burya hari ahantu hazi Miss Mafieri Miss Yalu Miss Inde hariya amazina yawe ya frère wita gute nitwa Uwiteka Link Arlene comme karyoshe sûr mugabo nitwa Uwiteka Link Arlene ariko jewe ku mazina ya identité na y'abavyeyi yego ni Uwiteka Arlene Uwiteka Arlene kubera iki wahisemo kwita amantoze novuga ngo ingega tunda gusigurire papa umunsi antorera izina na mama bantoreye izina banyise Uwiteka Link Arlene papa wanje kubera gucelebra ko yavyaye umukobwa acanwa agacupa kayenje acarinwera papa yanwa drosti papa narufuro yanwa just rero acaja kunyandikisha izina acandikisha Uwiteka Arlene Link aragibagira umva Link ariceriba bangirira inyama riceriba barikuyeho iceba Uwiteka Arlene gusa muga ntigeze abibwira mama ko yanyise Uwiteka Arlene mama cagumazini Uwiteka Link Arlene candinda nkura bampamagara nzi yuko jewe nitwa Uwiteka Link Arlene yego kwishuri nandi Uwiteka Link Arlene Uwiteka Link Arlene yego hose no ku bintu vyandro byose ibintu byasabwa amazina handikisha Uwiteka Link Arlene ariko mu nyuma kujya kuntu umwana akura gasaba urupapuro rw'amavuko niho naje gusanga handitse ko ngo Uwiteka Arlene date de naissance ahandi hose wanditse Uwiteka Link Arlene none ndabaza eske jubona ni Link candamubaza papa ukuntu vyagenze papa eske kugira unyite Uwiteka Arlene kandi mwavuye kwa muganga wo mwambwiye histoire yuko mwanyise Uwiteka Link Arlene nibyo nakuze nitwa vyagenze gute ngo je rero ngusanga nagiye kwandikisha n'inwereye ka gacupa kanje danke biba umugabo
sinigeze ndarita kuko n'ubuje wumbajije ni Uwiteka Link Arlene parce que mama niryo yamye yifuza ko je no kwitwa Link yamye ari konda n'ubu rero mvuga ni Uwiteka Link Arlene ya ariko identité ni Uwiteka Arlene ikibazo kije kiza ufite natangaje no kufisa izina ryiza ndavuga ati none why Miss Mafseri why wit n'ibintu byinshi Mafseri nambari musumeno gwamenyo maso y'inyana kandi nta muntu kubera iki wahisemo ko kuyagira amasehono yawe kumva ko ya présent uri proud yawe kandi no mufite izina ryiza toujours namambuka c'est vrai mfise izina ryiza kandi ashimira abavyeyi banje barinyise Uwiteka kandi nayo mazina y'agasima bayo banyise Mafseri masumeno nabyo Link Arlene gwamenyo musumeno maso y'inyana ayo mazina si mabi ni meza kuko yaza kuba mabi sinaye kuyiyita nyene byagenze gute urabona ndakubwiza ukuri minyona jewe nkanje kugira banyite gwamenyo ilevre wabonye ni umukobwa mwiza akuje ama condition yego ariko afise menya sohoka tu vois sininya kubivuga kira munarazi defo yiwe rero yego uzogire appareil oya ntibikenewe kandi ndi gwamenyo nzorigumizako ndi gwamenyo ugira baba wishi izina ryawe no banisha izina ryanje boca banyita gute boca banyita miss ya pareil kumenyo oya nzogumiza gwamenyo nkene yamenyo nyene kandi arantoka okay sawa mabuja hama Miss Mafseri iryo ni rya kera ni umutipe w'umukiro imihari y'abakiro niwe yarinyise naho ariko nije natambuka kera nivunagura bon namye mfise Mafseri vraiment nukuri namye mfise Mafseri papa yarigeze guhagarara vuba buze ko namye mfise Mafseri nibitse démarche je nayifise kuva kera iyo ubuyoyo yaraheze kuko ubu nakuze deja kera papa yarigeze no kuba uwo munsi narasavye ruhusha ati ngiye ku bagenzi banje ndamubwira ati ngiye kwa bana karambwira ati genda sohotse ngiye kumbe nawe yaje nyuma yanje n'imodoka ariko we yaragiye mu kazi kiwe ntiyaraje ngo nukumutifa ngo nukankurike ego aranyiweze ngene ntambuka urazi ngene yambwiye Mafie ni sawa Mafseri ni sawa nginjira mu modoka ndagusabye ngiye kubera ndinjira cyambwiye papa nibiki tugiye ngo yango nshatse kuguha lift ngurazi yuko ngo mfise ubwoba canambwira bwiki uzohava uvunika wanje we ati yana kuri ndamubwira nzohava mvunikishwa niki ngurazi ukuntu utambuka ngo rega ngo umengo ngakakagufa ko ngaha kagomba kavye umva nabandi rero baci hari uwo muhungu rero nakunda kugira wo mukiro niwe yanyise ngo Miss Mafseri toujours ambonye Miss Mafseri rero démarche yiwe Miss Mafseri gushika Karafat ndagakunda mwisite kakubamwo kambamwo okay ndagakunda nukuri ari abantu se twakunda kwita amaseho n'abantu bagashavura mugabo vraiment big up sana kubona bitana gushavuje kubona wagumye uri proud yabyo ico ni ikintu cerekana n'umuntu vraiment azotera imbere afate ntita kuvyo bavuga bo yita kwihangiro giwe urabona minyone naho je nayo kuba mfise nk'inkovu nko ngaba bakamagara rukovu washo yaba ari Miss Rukovu none si nkovu iri kuri jewe ndayihakane kandi ndiko bantu mucika intege cyo ndababwira bantu mucika intege mu meze kirazira gucika intege kubera ko bakwisuku kubera ko bakwise ngo naka ni byiza ko uba proud y'ico bakwise mu gihe ataco kikwiciye bien sûr nko bashaka kubwira ati ngo naho uzoshika kura wakwamera ko witwa Miss naho nzoshika aho buriko uyatura ko ibintu bibi hari amazina umuntu nawe atukwiye ico gihe ushobora ko atanamuzoshika mugabo jewe igituma navuze uko numukobwa yahereye mwishamba tumubona mwishamba je yagiye nabwo bashiye umukobwa aje gute azuku je nikivejo rikwaye bavuga kuva kera ngo uwo mukobwa abone kivejo nokuri ukungene waje avec détermination uno musana ugeze nibaza ko nikuri ego
Yego. Antukaje wari uri kijya gihe no musasi huri. Haba mu buzima busanzwe, haba no kwizina kuko mu mwese arubaka izina selo yuko abishaka. Yego. Nico ikintu nako ndaganira ko n'umuntu ejo ariko arambwira ngo maze ibisi ngo ndumva ndabakunda ngo wewe ngo arambwira n'abandi bake arambwira ngo ngo wundi ndumva ko ariko avuga wewe. Ndavuga nti alu ngo voila ngo ujya nyene ndumva birangyoheye kuko umuntu wese afite uko ashika mugabo no agihashika igihugu kaba kimukeneye. Turi mu minsi novuga ngo abantu baritiranye ibintu politique no gukunda igihugu. Tumaze igihe turi bose novuga ngo ingwano turi mu bintu byinshi aho habaye kutumvikana kw'ibihugu mukaje usanga abantu bo muri iki gihugu bamwe by'umureka tuvuge mu Rwanda kuko niko byagenze ugasanga bakoresha imbuga bariko barakoresha imvugo zo novuga ngo nkoresha imvugo yabo nyene bavuga ngo guharabika nibaza ko ari bavyumva cyangwa gucavuza umukuru w'igihugu cacu uri mu kumutuka baramututse vraiment nararavye ndavuga ati je negeze gukora ikiganiro caje ngenda ndavuga ati sishobora kumvira umwana w'imyaka 25 ashobora kwifatira umuntu batangana akamutuka muguri mu bantu bahagurutse avec determination atabwo babafise bijya bintu kwari kugira ngo wongereze visibility cyangwa kwari kumva ari wa mutima wo gukunda igihugu ndetse n'umukuru w'igihugu. Je mu bisanzwe umukuru w'igihugu cacu ndamukunda kabisa nta namwe atamukunda turagukunda twese. Yes. Deuxièmement jewe ndakunda igihugu canyibarutse. Ndakunda igihugu canyibarutse. Ikindi naco inyuma yo gukunda umukuru w'igihugu cacu niyo atobara umukuru w'igihugu cacu no mukunda. Yego. Ariko mu gihe ari papa Burundi nta muntu numwe afise kumuhangara cyane. Eske none tugende bukebuke umwana wawe atukanye n'umwana wanje je nawe twoca dushwana. Oya. Okay. Je nawe dushwanye umwana wawe yoshaza kuntuka. Oya ntibibaho. Nimba hoba harabayeho kutumvikana ku bavyeyi nta kuntu nakumwe abana bari kuca bavyinjiramo. Kandi nibo batanguye intambara. Rero mu gihe basotoye bakojeje agati mu ntozi twenga mu Burundi dufise imvuzi nishizemwe jewe ndi imvuzi vraiment. Urakuvuga umuntu yaje arakivejuru wowe ukaza jewe vraiment ku muntu azoza ahangara agahanga ku Murundi. Amprisi hoho papa Burundi nikindi kintu nituzemeranye. Tuzovurugana mpaka buca. Nta ko habaye ibintu byinshi nta terabwoba yigeze uri kugirwako kuko uri mu bantu nibaza ko abantu bose bagize ico babivugako. Je sinabuza amapere nk'atanu ba muri ivyo bintu je nta bintu navuze rega il faut différencier ibintu bibiri hariho politique hariho n'akarabiriza yo guciriyemo. Yes. Politique nta hantu na hamwe itari. Rega tute politique no muri industry hari politique. Sheri nibi turiko turakora ni politique. Ni politique. Kuko menya politique ngene nkora ikiganiro menya politique ngene nishura. Okay. C'est sawa? Bien sûr. Urumva. Est-ce que none ngasha wewe sori muganda guciriye mu karere. Oya tankiye wevuga no nshaka. Tubwizanye ukuri. Woza kuntera ubwoba gute? Mu gihe twese ukasura ukoba uva amaraso nkava yandi. Ibaze. Cyo ni cambe. Ica kabiri. Ufise umunwa wo kuvuga jewe yaho nto kwishura. Ilevre nkoresheje kubaha kubera ko kiretse uyo muntu yoba nsumba kuko twebwe hajya twe twamye twubaha cyane. Mu Burundi twe turubaha. Kiretse umuntu atuburiye indero. Natwe turayimuburira. Ntabanga tuba dufise vraiment. Usotoye natwe turakwishura. Nawe uramusotora. Muri ishurana. Ni mpanguhe. Rero ikintu gihari tujiho jenzo kwa mvuga nta muntu numwe afise kuntera ubwoba. Mu gihe ndiko ndavugira igihugu c'u Burundi bwacu cacu mu gihe ndiko ndavugira ubutegetsi budutwara twese. Ikintu kimwe ndakubaza ngaho nyene ko bamwe bavuga ko bashobora kuba baratumwe kugira ngo batuke umukuru w'igihugu cacu. Bandi bakavuga bati baritumye nta muntu mwigeze batuma ngo baze gutukana. Wowe ugiye kubiraba uravye nka fond ya bijya bintu ubiha
ikibanza kingana gute ko baba baratumwe canke bigiye bakanza kingana gute ko baba baragize mu ruhara bo nyine atanumwe batumwe urazi impamvu je bamvuga ko batumwe yaba batatumwe kujya baja kuri réseaux sociaux sivyo siko yari kujya akora bamufata ama video nk'ayandi sivyo kujya bafashe video babwira ati tubika imikanda yaraziyo bica sivyo n'ubundi yari kuvuga ati nta mwana numwe natumye gutuka ahubwo hariho ndi mutipa akorera kuri Twitter cane nimba ari inde namba ari bigiriki yigeze guhaguruka acavuga ati ndakuzi kuhaje komeza kandi mu bintu havuga wa mutipa hanini tukumukuru w'igihugu cacu nibuka ko mu nama barimwo n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda yigeze kuvuga ati kuhaje kandi abona ko tukumukuru w'igihugu cacu gisigura ko arabafasha ukuboko rero mu gihe nukuri umuntu numwe yantumye ariko ikintu cyose nzobona yuko muriko murashaka gushwana les amis ndafise umunwa nta munyarwanda azondesha umunwa toujours nabivuze nta munyarwanda azondusha bushe yo gutera urwamo je ndi umunyakavuyo jewe mukavuye mu bintu byose nta numwe azonsumbya umunwa kuko narawuremanye nuvuga ngo murahana kandi nta numwe dushobora no guhana sivyo kuko bajya n'abana mu bintu byose turabasumba bajya twohanike bajya ntidushobora guhana ni hamwe gusa umwana yamabona yuko umengo ntari mwikosa kandi ari mwikosa cyane urumva bajya bari mu makosa ahubwo iyaba n'abandi kugira ngo ibintu byabo bizame bitera imbere hanini no mu muziki bari no gusaba imbabazi kuko no muziki nitwe twabubigishije je kiniko mukunda ukivuga cyane none se twabigishije umuziki vuga de Ben gihe yazino yavuze gusha nibyo vraiment mugabo bo nyene zavuye mu kanwa Big Fizzo niwe nakuye niwe nigiye ku muziki none byavuye mu kanwa ka mugabo nivyo histoire mu Burundi ifise histoire mu hariho muri jendi mu Rwanda angana na Fizzo hariho muri jendi mu Rwanda angana na Sats bicange na Kidumu bacanchwa misi bajya baririmbye nyine bakera bacanchwa misi ninde n'abaririmbyi bari bafise zari imbecece gusa kandi nkuko n'ubu nimbecece ko naco bazi imbecece tel message imbecece vrai mugabo entreta nubwo dukomeza gukunda igihugu cacu tukagira la fois passée twabonye umurundi kazi kandi afise influence nini mu Rwanda afise influence nini mu Rwanda ndetse no mu Burundi ariko arahaguruka neza hanaziko biza gushikira abarundi aravuga ati nyakubahwa son excellence Paul Kagame turagusabye umpe ubwenegihugu nibere umunyarwandakazi namvuze nka wa mukobwa urazi ndakubwira ikintu kimwe urazi ikintu kimwe ndakubwira minyana ujya mukobwa sinovuga ngo yagize iki baramushuhuye kajya n'akaroge ko nta muntu w'umurundi yavukiye mu Burundi ashobora kugira ibintu nkabi ujya baramushushu ukuri kw'Imana nabirahiye ujya mukobwa baramushushuye bya vrai nta muntu akomeye mu mutwe ashobora swati batamushushuye agwaye mu mutwe ko nta muntu akomeye ashobora kugira ibintu nkabijya nikibaho kajya nagashushura canke no kugwara mu mutwe kandi bukeye kabiri twagiye tubona bamuhamagaye butakire na kabiri ubwenegihugu nawe yamwakiriye n'ingoga ndabikwemereye aho nyene aho he bwana heze kuvuga biba birakunze bikiyo novuga ngo wowe bo je umuntu afite influence kuko nibaza ko kugira ngo bitite binadushikira no muntu asanzwe azwi vraiment baratinda kugira ikintu kimwe minyona tuje ku yindi sije numvume ngo ntitwoyaga ku musazi ndashaka ko ujya n'umusazi no kuri kw'Imana nakomeye n'umusazi nakomeye yo mukobwa ndabivuze n'inyegeje cyangwa usanga byo nawe nyine ari muri babandi bari usanga nawe nyine hari umutahe abifisemo none ikibazo nuko agiye gutubika umukanda mu bandi iyo fuma guma ngatwe turima amavoka tukivyibuye agenda gutubika umukanda mu bandi gwe nana dejour waheze fungeni imikanda ko kantu karajyana mu bwonko sha uzi ko hari ufise
liberté urutambi bagwita urutambi muntu twaje kazocija kwa gushira kuri indri mugaje nibaza ko nivyo abatayeri bari mu kuronka bo mu Rwanda bari mu kuronka akazi mama yangu nibaza ko biri muri vya bindi bituma kuko aravye bon nibaza ko situation iri hagati y'igihugu c'u Burundi n'ic'u Rwanda nibaza ko naje personnellement byarantangaje ndavuga ati okay navyo ibinyamakuru byo mu Rwanda nandi inkuru vyapubliye atari yumva bari kare nakoze ikiganiro bon ndimo na post inziganira mu gitondo umuntu umwe gusa yanditse muri commentaire umva umengo barindiriye ikintu tuvuga erega n'ubundi umengo baradushashaye umva nibaza ko n'abantu benshi barakora kuri content uretse abavyanditse kuri Facebook bakavyandika na hehe numva umuntu avuze ngo mbega ngo ikiga gituzi yavuze gute urumva adutuka igitusi muri commentaire ngo ko mudakora kuri content ngo ko mudakora ama content yujya mu rundi ngo yahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda ngo mwabiki yadutuze igitu ngo mwanzangamwe wala urazi ndakubwira inzanga imenye yindi ni yari inzanga kuko nakomeye mu mutwe yabivuze hama ikindi naco ni kibazo je n'umugira ndababwira ujye mukobwa bamushushuye kandi abamushushuye nawe yagiye gusaba ubwenegihugu mwahisemwo kumurushushura vraiment mwahisemwo kumushushura kugira ngo mubabone yuko twebwe abarundi ngo dushashaye u Rwanda hatubataki u Rwanda niturukeneye subiramo kandi les amis banyarwanda nta munyarwanda ndiko ndinginga canke gusaba ngo ndabe ni itegeko kandi ucumve ukizirikane no ku mutima kujya bakubita urumenyetso rw'umusaraba ubishire mu bwenge mu mutima abizirikane abanyarwanda ntitubakeneye guys mugabo vraiment je nibaza ko bon je sinzi abarundi vraiment aho kubageza gutekereza jewe j'apprécie uyo bamushushu nako sagiyo mu abo j'apprécie bamushushuye ego me vrai sivyo soit bamushushuye cyangwa n'umunsi wo mu mutwe wo bawacitse ntakomeye depression cyangwa sana depression ko amaze igihe kirekire bon mugabo ndamubwiye pote oya je gituma mvuze ko abarundi batekereza deje nta muntu numwe ari harabivuga ko nta ngorane urazi nk'iyari mu Rwanda yasavye ubwenegihugu mu Burundi twari kubakwira amatelefone yacu ko yari kuzi mugubu nyine bariko batwishuza n'ama content ngo tubikore ko vraiment tubikore ko gute je niyo ntibukiye commentaire nta nivyo twari gukora ko kubera ko sivyo bituraje ishinga sivyo biri mu kazi kacu cyo mukoze murazi gushushura womengo ni nkari mission je mugabo nimba bazi yuko bakoresha ubwo bushushuri bwabo canke batera umuntu aje kuvuga amahopo barabindungika ko turaba haji imiti iri nabifata imiti ikoranye usanga n'abafise gake gasanzwe kariyo tutazi aha yanakomeye tukiraho nyene nagiye ndabona mu biganiro byinshi wagiye urakora canke n'ibyo twagiye turakora hari amakomantere ngenda ndasoma mvuga ati katugira ikintu tuyavuzeko hariho abantu bagiye barandika mu makomantere ngo mwabana mwereka kwisuka ibintu vya politike mwabana mwereka kuvugira ibi nibi ejo muzokenera u Rwanda ejo muzokenera ibi nibi umva bo ntibodukenera umva bavuga ati ejo uzokenera kuja ngaha nkuko umengo twe nta visite baza kugira ino ni nabo benshi ndibaza baza ngaha hari yo manager hariho n'ibintu nibuka nkaca numva umengo mfise n'inzigo mu mutwe hari umuntu yanditse muri commentaire ikiganiro wakoze narayisomye avuga ngo nk'ubunye ngo urashaka kugwara ngo bikaca bisaba ngo kwiyo miti ndo bawukura mu Rwanda nzoce mpfa uwo muti sinze ndawuronke nzoce mpfa uyu uzova mu Rwanda nzoce mpfa genda nk'akagayi guys genda nk'akagayi mu buzima ni alu Miss Mafseri gwamenye umusume no mase yinyana abivuze ntabwo hangiye ko kivejuru ariko ndababwize raveri je mu buzima je sinsubiza ijambo inyuma abantu bose baba bibazi yuko jewe nzokenera u Rwanda wana voyage izotuma jewe noca mu Rwanda iyo voyage nzoyanira reka twibananize kuri ivyo nyene ko magarara mu Rwanda ntaho nzohagarara reka tugaruke kuri ivyo nyene nibaza noneho nihaba no kumvikana
tanki batarumvikana reka umwe wese ahagarare ku gihugu ciwe bro kuko ejo mu gitondo bashaka kuvyuka bumvikana niba babumvikanye natwe tuzokumvikana nyene urumva babishatse koje nta gato ndabishiramwo ngo ndabategetse ngo tuze twumvikane mubishatse nibaza ko ari ibintu uko mwarondeye igwanko niko muzorondera n'intuze no kuvuga no kumvikana of course nibaza ko ari ico ikindi naco bon ikintu kiriho kiracirikana antuko ubunyora kibonye ku réseaux sociaux bavuga bati none mwe mwishinga muvuga ko mbura mugeguze murabona Tshisekedi yamaze kumvikana na Kagame ubu unye bameze neza wowe uremeza uri mu bemeza ko bije bintu vyabaye canke ntivyabaye canke ho vyo vyarabaye hari ico ugaya muri umwe muri baryo babiri urazi ndakubwira ikintu kimwe ica mbere na mbere Tshisekedi ntashobora no kwemera bijya bintu kuko none babandanya baza kumwiba ndabijya n'ibisuma byibinza hawe bavuze ngo mu Rwanda ngo ziriyo ni nyinshi ngo hari hano nyinshi hama bakaja kuzirondera yo bavuze ngo asha ngo wisherekanye ngo n'inzamu ntaco hari inzahawe bakaca bababurira funge n'imikanda yo bageni yo tubikuwa vubi nta nzahabu ziriyo hariya mnyona nta nzahabu ziriyo nta butunzi bafise sivyo nta mahera bafise niyo mpamvu barinze bababurira yes donc uravye rero iyo myumvikano basi bavuze ko ihari wowe urizera ko ari ibintu vyokunda pour le moment canke n'ibintu biri en suspense n'ibintu bitaragira kubwe ivyo navyo navuga ko ariko muri kabazi tugire ngo turindirize amazi naho nyene canke nta n'uwuzi rega guhura ini foto n'iki definisa ibintu byose irashobora no kubira ari niya kera cyangwa ugasanga byarabaye mugabo byabaye mu ntumbero yindi pane yo gusubiza hamwe abantu bakaca bahimba amajambo erega je nawe dukora bimwe nturi umunyamakuru nka buwundi turashobora ikibazo ejo none biratubuza ko duhurira muri society nire gukora content nikibaho biratubuza gukurira muri conference de place nta hose turahahurira kandi bibaye ngombwa baradufotora twameze nk'abegerana kandi tutavugana nta foto murabona kubera ko ndeka mvuge Hasco na Greta nta mafoto muramubona bari kumwe kandi kuko bose bategura ama event mo nta munsi murabona bifotoranije bari kumwe none barasuye ku mugore n'umugabo byahe wapi mbere natwera narongoye navyo mbise kuri Silent Vibes irafuwa pass narumiwe hari ibintu tutaba dukwiye basi twebwe abana tutari dukwiye kwivangamo ariko mu gihe abandi bavyivanzemo ntibanababwira ati uri kurakora ikoze ntuburire umwana wawe ati uri kurakora ikoze cyo bisaba ko n'ubundi abijamo natwe twaciye tuvyinjiramo mwana duprovotse kandi urumva noneho nibaza ko kuvuga twebwe ntitwanabarengere wari umuntu watutse basi gutuka mu bisanzwe je nta muntu natutse atari umuntu agutumbera atari umuntu yatukanye ngo ndamwishura yego vrema natutse uri muri babandi rero tukugize none mugiye nakwita umuntu uze umuntu agututse igitutsi kimwe mu habitanu apana bitanu gusa indwi yose ndakwishura ku munsi unuka kubera ufite ububasha uri giki wibona iki kiraguye bite vraiment reka twibandanirize je nshaka kukubaza urigeze ku rwego